Bosco urazi ko atasoni ugira wewe inyuma y'imyaka 20 udutaye uno musi wumva ufise umutima nyine wo kugomba kubona umwana urumva muri wewe wiyumvamwe ko wabona umwana muri wewe inyuma y'imyaka irenga 20 ntiwigeze wiyumvira kuza kuturondera ntiwigeze wiyumvira kumenya ukuntu tubayeho ntiwigeze wiyumvira ikintu na kimwe cerekeye twebwe uno munsi umwana yakuze ntuzi abayeho gute ntuzi agwaye avugwa gute ntuzi yambara ngwiki ntuzi agiki ntuzi ikintu na kimwe cerekeye ku mwana wanje hanyuma uno munsi nyene ibintu nyene umengo biroroshe ngushaka kubona umwana wawe Bosco reka ndakubwire ati oya umwana nturi kuramubona none meme ndakubaza ikintu kimwe umwana uzomunyegeza kuri gushika ryari ico nzi coco nuko namaze kumenya kwa Abeli kugira ku isaha atabyara bisiguye ko n'umwana iyo amaze kumenya ukuri kuko urya tarise none wumva bizorangira gute umviriza ibyo we ntibikuraba ujya jewe ndi mama wiwe niyakomeza kubimbaza nzomenya ukuntu ndamubwira sinkeneye umpanure nizere inyishu ndaguhaye irahagije ntuzosubire kandi kumpamagara ngo nze ngaho iwawe ariko nubwo uri nyina ntabwo uri papa wiwe nizere icyo wamumagarikiraho umbwira ibintu by'uburofa gusa Safi. Wewe vipi? Sawa ndashima. How am I Justin? Well fresh. Yeah. Zino ndashima. It's Sirero cyangari. Sinumva yuko twakomeza muri ubuzima. Ubuzima bwo kurengana washavuye ndengana shavuye. Mbona ata mpamvu ane ibibazo turimo nibyo tuma tuguma turakaranira uko nyene kiza rero je nashaka kumbabarira imbara amakosa nabanda gufise ko namubare na mama wanje imbara ushobora kugenda ntazogenda afitanye beef namo Eva nyene nko kubivuga burya igihe turimo sico gutana ko nikomo ariko ya nanje namye nimvira kurondera twicare kurabona ubonye ibibazo bihari sanga umengo biri mu bavyeyi bacu twe nk'abana ushavuriranira numva atari kintu ciza je nta kibazo ahubwo nakubaze kibazo cabaye kuri Abeli nako twisanze twese bisa nkaho turi abana biwe wowe nturamenya papa wawe ahari nako ntagize amana gerageza kumubaza cyane
ariko anyereka ko atampamvu yo kubimubaza maze atanakamaro ko kubimenya ariko umuntu nyine ariko kwereka yuko atakamaro ko kumenya so uca umureka ugategera ibizoba wewe gute nanje n'ukuri wawe nta kuri kwavyo mfise gusa jewe ntaco bintwaye kubera ko Abeli nje naye maze kumukunda naye maze kumwakira cyane naye maze kumumenyera nje nubwo papa wanje yuko atogaragara Abeli nzokomeza kumufata nk'umuvyeyi wanje so nani mpamvu bro kuvyumvira ko sana nawe mbona umengo ukwiyakira ukavyakira gusa kuko nubundi warubayeho kandi mugira nk'icyo ufungura ukaryama neza je numva ari byo bintu biba bikwiriye bisiga ukavyihoza byumva hapa ugabanya kwiyumvira rero karibu. Akoze. Okay. Ndabizi ko murondera Just ariko naho hari. Ya, n'umusi sinje kuraba Just. Je kuraba wewe. Nda. Je kuraba wewe. Jewe. My bladder. Kuva ryari. Ko na profita kukubona ari ukuje kuraba Just akaba ari mushobora no kukuramutsa. Uno musi uje kubonda cyangwa uri kuvuga ko waje kuraba je kubera ko mumvise ndakubwiye ko Just atabaye. Umusi renje kuraba wewe. Ntabwo mbaza ikingenza habindi. Nta mpamvu yo kubaza kubera ko ndisiri kutaje kunda jewe nta masino muvyo birakubako. Umusi rero birabaye mama je kingenza sikindi. Nje kukwihanganisha kubera ivyagushikiye naravyumvise. Rero kubera uri musaza wanje kandi ntigeze ndakwaka nubwo byashitse tugatandukana navuga ati reka nje kumuraba muri ibi bihe abayeho nabi canke ari mu bihe bibi niyo mpamvu nifuje kuza kukuraba. Urakoze gusa shine nisanzwe byabaye byarabaye nta muntu ahangana n'ibimubako nta uhangana n'ibizomubako nta n'uhangana n'ibyamubayeho rero niyo mpamvu numva umenga nta mpamvu ndende yo kubihagarara ko sana ntaho umenga birakubabaje cane ndisiriye ko bitakubabaje kuko nubwo bitari kugenda kujya ubwo wari ubitanguje kuko niwe wagiye ufata ubwira amajambo Justin uramubwira uranteranya uravuga ibintu ntazi byandagutakiye sinzi ushaka kujabuka burya ngo naguteranije Monya mushikawe ndaguteranya gute kubibwira Justin je nari nzi ko mama yabikubwiye wowe ubizi. Okay, reka tuvyihoze ahubwo cyanga urindire Justin ndaza mu mwanya agomba azindi siri ukataho kiringa ure kunyigira kinjaje ariko umenga warufitiye inzigo kuva kera kuko iyo uko kuntu nyishura niyo nzigo mfitiye nibaza ko atari ibyo gusa naba nabwiye Justin. Okay. Yes. Okay. Allo? Ngo?
sawa ndaje. Telefone ivuye kwa muganga ngo papa yagize ikibazo. Abeli umuryango wa Abel wayo ego hama rero bagerageje kwitaho umurwayi wanyu bibaza accident yagize mwarayibonye rero yavuye amaraso menshi cyane amwe ateye ubwoba rero kurushika kuri uyu mwanya birakenewe ko umurwayi wanyu yongerezwa amaraso kugira ngo bigende neza. ariko kijanye n'amaraso numva ari ikintu coroshe natwe turi ngaha twabikora. Ikibazo cy'amaraso rero si ikibazo cy'uko umuntu ashobora gutora amaraso y'umuntu uwo ari we wese cyangwa ayo ari yo yose akaba yotera umuntu. Ni ukuvuga mu bijyanye n'amaraso hari icyo bita amagroupe. Abel Nduwayo rero twasanze afise amaraso ari muri groupe ya O negative. Ayo nayo n'amaraso agoye kuronka cyane. Ushobora kwegeranya n'abantu 100 ugasanga muri ayo groupe nta numwe ayafise. No kuvuga rero ahantu hanyuma n'imiburiburi umuntu ashobora kuronderera ni nko ku mwana wiwe yavyaye wenyene ubwiwe bwite. Naho nyene si kuvuga ko tuba turi siri a 100% yuko dusanga bahuje, ariko haba hariho amahirwe yuko ushobora gukunda. None uyu mugwayi nta mwana afise? Basi birashobora gukunda mukatwemera tukamubona. Okay, kubijyanye no kumubona dufatiye kuri situation arimwo no kunamerewe kuri no mwanya birashobora kudakunda, ariko nimba kandi bidakunda ko ashobora kuboneka umuntu amuha amaraso nawe ni ikibazo. Mugabo gatubandane turaba situation yiwe. Justin. Yo. Turabikora gute? Ibintu urabona bizaguherera ye. Ni ikihe kintu twakora kugira tukize umuntu? Nanje sindakubesha ndiko ndiyumvira ikintu cyo gukora. Sindakibona. Ariko urabute tugiye tugatora abantu wenda buri gace gatandukanye tubapimisha umuntu tukarakumva n'umwe usanga bahuje amaraso tukabarira. Aho urabona ko hari umuntu wananura ngo arabaranga ngo aze mupimisha amaraso ngo azongakize umuntu wowe bikubwira woza. Icyo ntibikunda. Ego ndumva bagize n'ikiyumviro cyiza ndabyumva.
none gute uwo mwanya wafashe wo kwiyumvira hanya kubera gute abo bantu bamwirabara kubera gute yumviriye kuri twebwe natwe twebwe nyene tukavuga ati reka tugenda kubembereza dogiteri tumwembereza maze dupime twebwe mu gihe twabonye ko bidakunda bariho tugenda kurondera abantu hari naho usanga hari twe umuti w'ikibazo ciwe Iva urumvise ibyo muganga yavuze yavuze ko n'imiburiburi nawe nyene n'amahirwe sinje na kwijana nimbaka umwana wiwe bwite reka ndabwira ikintu kimwe buri kintu icyo ari cyo cyose mu bihe byose Imana iratangaza abantu aho naho nyine mwumva yuko mutizerereyeho ni naho rero Imana ibereka yuko harimo icyizere ni naho ikorera ibikorwa byayo izere gusa Imana tugende tumubembereze apana ibyo kwibwira ngo nikora none ubu ntabwo turi ko turamufasha ngo kugira ngo yo bari papa ngo cyangwa ari iki oya ahubwo nuko dufise umutima wo kumufasha kugira kire genda utitaye ku by'umwana cyangwa ku byiki hari naho usanga none baza abo bantu bose bo bugiye guhamagara harimo umwana wiwe barimo kuyumvira icyo kintu kuko utiye kuyumvira yo kubona gupima nawe ugasanga ni wewe cyangwa ugasanga ni jewe. Okay. Reka tugende tubwire muganga nimba twemerera nta kibazo. Okay. Entre. Sawa. Sawa. Hama mugenzo n'amaki mwifuza ko tubafasha iki? Ni twebwe dufise umurwayi papa wanje Abeli. Oh, Abeli Nduwayo? Okay. Ushaka? Muganga urabona kiya kibazo yagize cyo kubura amaraso kandi urabona n'ukwiza n'ubu ntiharaboneka umuntu bisa nkaho umengo yomufasha bahuje amaraso rero twari twicaye nk'umuryango turiyumvira nimba byokunda mukagerageza muri twebwe hari igihe Imana yagufasha ugasanga iciye umwe muri twebwe birakunze ugasanga aramufashije nicyo kintu twari tuje kubasaba. Bon, entre-temps Abeli Nduwayo n'umurwayi nsanzwe amasituwasiyo menshi wenda yazi rero tutiriwe turatakaza umwanya cyane genda azi ko Abeli Nduwayo afise kwanza icyambere groupe y'amaraso agoye cyane no kuvuga umuntu wenyene ashobora kongereza amaraso Abeli Nduwayo n'umwana yavyaye wenyene bwite kandi je ndazi ko Abeli Nduwayo afise ikibazo cyo kutavyara niyo mpamvu ndanatangaye uvuze ngo umwana wa Abeli Nduwayo kuko jewe ndabizi neza ko Abeli Nduwayo atavyara rero ivyo muri ko muransaba c'est impossible muri make ntibishobora gukunda Ukuri turahangayitse dufise ubwoba twese urabona iminsi iragenda nta bufasha ariko araronka turabinginze mugerageze basi ari igihe Imana yobikora ntumenya usanga turamufashije. uwo uri kurita so wawe nubwo atari so wawe amaraso afise urashobora gufata n'abantu 1000 ugasanga nta numwe ayafise n'imiburi buri kujyana bivuze vyategerezwa gupimirwa ku mwana avyawe nawe
kandi Abeli Nduwayo nawe ntavyara. So sinumva iri kurambwira ngo Imana irashobora kubikora, sinzi ko ari ibitangaza nyabaki, ariko ku bwanjye sinumva ko bikunda, kuko numva ndiko ndatakaza umwanya kandi mfise ingwara ndiko ndakurikirana ngaha nyinshi, mfise abagwayi bari mu bitaro byinshi bitandukanye ngaha mu mashambre atandukanye. Rero sinumva ko maze gukora ibintu nzi ko bidakunda, sinavyibaza. Nimba mwana uye mushobora guca musohoka. Tubabarire mutubabarire kandi cyane, turabizi ko tutari abana biwe, ariko burya n'ubuzima bw'ubundi muntu, kandi nubwo byagenze gutya si uko twabishaka. Twagomba tubasaba, nubwo tuzi yuko bitokunda, ariko Imana ikora ibyayo. Hari Imana yokorera muri twebwe ugasanga turaroka ubuzima bw'undi muntu. Muganga turabisabye n'ukuri mupfuye mugerageza mugira kigoro nyene mudupime, ari igihe usanga Imana ikoze ibyayo. Turabisabye. Kubera ko ndi ngaha kugira ngo nkemure ibibazo bishoboka, reka tugende turabe. Urugero rushinge rushafatse. Yego adupimye, turindire ikivamo, turindire icyo Imana yikorera. Neza. Jiste ninde? Jewe. Bohama rero Imana ishimwe, turagerageje kuraba dusanga wowe urahuje amaraso na Abeli Nduwayo, bisigura ko ushobora kumufasha mu kibazo arimo. Rero shaka wewe unyene uce umurikira kugira turabe ukuntu dushobora kumufasha abe mu kibazo arimo. Abandi musigare ngaho murindire uko byava bigenda.